Hello my people out there wherever you are over the seas. Mushobora kuba muri ko muradukurikirana kano kanya muri Australia, Canada, America, Europe, Asia yose muri rusange canke Afrika, mu Burundi, Tanzania, mu Rwanda. Aho muri ko muradukurikirana hose ni Burundi Kingdom TV, ni cyagano cyanyu higano cyacu Burundi Talent Show. Tubatumira ngo mugende mugire subscribe ku batarayigira, commentaire zanyu ku bigano byose nkuko tubibabwira ningira kamaro cyane, ndetse n'amapartage menshi kugira ngo ibigano twakoze bigere ku bandi bantu. Ni gwa rukundo nyene, ni one love. Turagarutse kandi tugira tubahe show nkuko mumvise iganiro ni Burundi Talent Show. Ati no musi rero muri Burundi Kingdom TV twabateguriye iki? Uno musi twagende eglise imwe ma eglise twovuga ngo ariko arakora neza mu gushikana ubutumwa bwiza ku isi, iri ngaha mu Kanyosha neza mu Gisyo, iyo bita Blood Without Borders International Church. Nkuko muvyumva mu migwi Kirundi ni amaraso atagira imbibe, ishengero y'amaraso atagira imbibe. Niyo shengero twagendeye umunsi aho bafise evenement cyane cyo twokwita event bise Sunday Vibe. Rero muri yo evenement tukaba twasanze umusore dusanzwe tumenyereye mu ndirimbo za gospel ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Si uwundi muramumenyereye kuri kamera za Burundi Kingdom TV, ni Libe turi kumwe. Amahoro cyane bro. Amahoro cyane. Turabaramukije kandi tubani ikaze sijya mbere kandi baza watari rya kabiri atari n'irya nyuma. Ye musanzwe muri novuga basangwa kuri Burundi Kingdom TV, ariko turabaha ikaze kandi. Murakoze cyane. Nkuko nako ndabibwira abantu mu kanya tubasanze muri evenement yateguwe n'ishengero. Sinzi mwobanza mukabwira abantu kwanza kubera iki intumbero yi evenement, sinzi ko muri mu bayiteguye cyane mwatumiwe mwariko intumbero nyamukuru evenement ni yahe? Murakoze. Hanyuma ndi mu batumiwe, intumbero ni ya migoroba yo guhimbaza Imana. Amashengero menshi asanzwe akora ibintu byo guhimbaza Imana mu masaha yo ku mugoroba. Twaratumiwe kuza kwifatikanya nabo kugira ngo tuje muri uwo mutima wo guhimbaza Imana. Warusanzwe ukora ibikorwa nk'ibi Suva? Ibyo ndabikora, nibwo buzima mbayemo. Nibwo buzima ubayemwo bwo guhimbaza Imana. Ariko wewe iyo uri kurahimbaza Imana hari ababikora canke ababibaza yuko ajya muri imbere ari lyrics, ari nyene kwinezereza. Mwebwe mu mitwe yanyu intumbero yanyu cyo mushaka gushika ko kibari giki mu bisanzwe? Oya, si kwinezereza, ni intumbero nyamukuru y'ibi bikorwa, ni kuvuga ubutumwa, ni kuvuga ijambo ry'Imana, kwagura ibikorwa by'Imana ibyo Kristo yadusigiye. Ni muri yo ntumbero mwarahisemo gukwiza ubutumwa mubikije mu ndirimbo. Mugeze mu ndirimbo zingahe? Ubu mfite indirimbo 6 z'ama audio na 3 zibona. Bazishaka bozisanga imbere ko tuja mu bindi. Abazishaka barashobora guhamagara kuri 69 54 7504 canke bagashikira kuri Impamba House, barashobora kuzitora bahashitse bozironka. Nta YouTube channel ibintu nk'ivyo boronderera kibikorwa byanyu? YouTube ziriko, mugabo YouTube urabona ko abantu nibayikoresha cyane, ariko ziriko ni Riben ibitanga. YouTube yanje niko yitwa. Ego ati ni migoroba yo guhimbaza Imana, murahitamwo kuza mugashika muri ivyo bibanza kugira ngo mutange ubutumwa biciye mu ndirimbo. Mbega mu byo maze gukora muramubona feedback inyuma, hari trace bisiga, hari gikorwa runaka bisiga bikoze mu mitima y'abantu? Nta gikorwa c'Imana kigira ubusa. Iyo habaye ibikorwa by'Imana nk'ibi, abantu barihana, abandi bagashika bakakira gakiza, kandi ukabona ko abantu bariko barabikunda kandi bariko baragira umutima utandukanye n'uwo bari bafise. Nico ciza cibi bikorwa, umva ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ubyakiriye wese arakira. Ariko harakantu kamwe na nibagiye kandi umbabarira, ariko siko nayi guhera ko kubera turi mu by'Imana two kwishimbere cyane. Uranaberewe cyane bro. Urakoze. Wiyumva gute uri kuraba igikoresho c'Imana mu bwo buryo abantu bakaba bariko barakitswa biciye muri wewe? Icubahiro kigaruka ku Mana. Icubahiro garuka ku Mana, kigaruka kuri wewe. Oya, kigaruka ku Mana. Nta gihe uburyamye mu ijoro nyene wumva uri proud of get Jelibe, natumye abantu bihana Jelibe nakoze ibintu. Iyo igikorwa wagikoze neza urumva ko mu mutima wagukiwe kandi unezererewe, hanyuma amashimwe akacagaruka ku Mana, kuko byose nivyo ni bidushoboza. Ego tugaruke kuri evenement y'uno munsi rero, ati igikorwa cy'uno munsi ni umugoroba wo guhimbaza Imana, umugoroba udasanzwe. Natwe twaje kugira ngo dufate ibyabaye muri uwo mugoroba tubishikanira abantu. Dukoze iganiro reka mbwira abantu imbere yuko uja kuri hotel cyangwa ku gicaniro niko nohita sinohita podium ahantu havuga ijambo ry'Imana. Imbere yuko ujako kugira ducungura umwanya kandi tubareke muje gukora, wumva witeguye gute gutanga impamba Kristo yakurungikanye ushikiriza abantu? Niteguye neza, nico gituma ubona naje kare. Niteguye neza cyane. Kandi nico nigushimira abarundi benshi ntidukurikiza amasaha.
barakwiye kuvyiga bijya bintu bakabiheba bijya ni bimwe vya kera mugabo umwanya n'umwanya abantu bakubwiye saa 9 foko ubahiriza umwanya saa 9 nyene ukabitanguye. Ribe abantu benshi rero baramaze kumenya ibikorwa vyawe kugeza ubarumva ibikorwa urimwo ndetse n'abandi bose baba bifuza gutegura imisi nkiyi mbega we kukurondera kugira ngo uze kwifatanya n'abandi uze gushikana ubwo butumwa bisabiki ari umuntu ashobora kuba ari kadukurikirana nabo kuri eglise wabo cyaye kuyindi bashobora gutegura ibikorwa nk'ibi by'imigoro yo guhimbaza Imana cyaye guhimbaza Imana biciye mu ndirimbo bagashaka ko kuyikorako bisabiki ugira umuronke Ribe muri evenement yawe. Ya ibikorwa nk'ibinye kubera ko biraruhishije kandi bifata umwanya birasaba rero ko tuba dufise abantu basanzwe bakordona ibikorwa byacu birasaba ko umuntu wadukeneye avugana na management team yacu bakavugana ko badukeneye hanyuma bakavugana bamaze babikunze tukabona ko hari n'umwanya ni bien gukora ibikorwa by'Imana nk'ibi shatuza nta kindi kintu bidusaba nta n'ikintu tubasaba. Iyo management team yanyu umuntu yo yironka gute byesi management team ugikeneye baraguha coordonnées zabo ni kuvuga amanimero ama contact yabo hanyuma mukavugana zitanze ugira bariko baradukurikirana baba bashaka ico kiganiro bashaka barashobora kwandika muri commentaire n'ivyo ariko bikazotugora gusubira kuzitanga aho zitanga byo bari vyiza. Barandika kuri 69 54 75 04 akajambo no batekerera nuko turi mu bihe vya nyuma ivyo abantu ntibavyirengagize ko bimenya kuko ari gihe abantu tuguma turirimba canke tuguma twumva ubutumwa bakibaza kari black mugabo turi mu bihe vya nyuma ibi vyerekana muri ko murabibona ku isi ingwara imuha niki ivyo rero nuko abantu babimenya bakabimenyera bakamenya ko turi mu bihe vya nyuma hanyuma bakumva ico Kristo ari karabasaba kandi bakumva ko bakwiye kwihana canke bakwiye kumva bo kwegera Yesu kugira ngo ababere umukiza mu bugingo bwabo hanyuma baze bashike mu ijuru nta irindi sezerano dufise atari uko tuzoshika mu ijuru. Ku myaka yawe mikeyi nibaza yuko abantu mungana muri kano kanya benshi bari mu bubare mu mabwate no ku mabici ngiza amatsiko yo kubaza kukiwe muri iyi myaka uri mu ivyo bintu we wumva umenga Kristo agira garuke ukumva nyene uritaye imishaha y'abantu ntitakare nibabimenye kandi uri muri ya myaka nyene abo mungana bari mu zindi nzira kubera iki ni engagement umuntu ari engagement nk'ubu urashobora kuyangaje ukikorera iyi nzu urumva bikuvako rero mbojewe nabikuriyemwo kandi ni engagement ni decision nafashe kumva ko no kwegera Yesu hanyuma kambere umukiza mu bugingo bwanje nabo barashobora gufata iyo decision ni ibintu byoroshe bisaba guhitamwo gusa. Nkunze iri jambo zati ni decision bashobora kuri dukurikirana muri kano kanya nawe uri mu buzima nawe ubona ati ubuzima sindabukunze ubuzima aho buriko buntwara si heza ariko libaravuze ikintu kiza ati ni decision byose bivana n'ingingo fata ingingo akanya no kurakurikirana iyi emission fata ingingo wihe ubuzima bwawe Imana ivyo urimwo bibi ufata ingingo yo kubihindura nibaza ko izo bari ikintu ciza re hama ntitwo barambira nibaza ko nijwi turiko uri kurakoresha muri kano kanya ryari reserve kuri kubikorwa iranakenewe cyane ndabashimire cyane kuba muduhaye akanya ko kuvugana namwe. Murakoze cyane namwe Imana ibahezagire kandi mushishikare mufasha baririmbye. Haragakiza waguha wadukuye mu mwanda w'ibyaha uraducunguza amaraso uyu munsi abahungu n'abakobwa duhagaze muri iki kibanza dushima ko waduhinduye abana b'isumba byose imiduga ntacyo bivuze n'ibihera amazu ntacyo bivuze n'ibihera twokwiraka amafaranga ariko araheze ukubera umwanya wo kumva ngo papa ndazanye umutima n'ibyibiro byanje kuri wewe sinaje kuraba ibirori sinaje kuraba imeze neza n'imeze nabi ariko nasanywe no kubwira ko ndagukunda turi kumwe n'undi musore genda muzi ni Danny Pro ariko imbere yuko tugira twinjira indani mu evenement reka manda guhe ikaze imbere ya kamera za Burundi Kingdom TV. Murakoze cyane rwose ndashima Imana kabisa. Okay hama je navuze Danny Pro ariko abantu bako badukurikirana abantu bacu bashobora kubaza ati mbega Danny Pro ni muntu ki washobora kwibwira abantu mu mwanya muto cyane. Danny Pro ni mu producer mu producteur akaba asanzwe ari umuririmbyi kandi akorera ndibaza ko kuva izina ryanje rimenyekana whatever ahantu hatandukanye nakorera ku giti ciwanje ariko uno munsi nje mu yindi shashasha kubera ndacyari umushitsi mu gihugu ciwacu kandi murazi ko aha ni muhira ariko umva nje mu yindi shashasha mu bikorwa bishasha donc mu yindi look shasha so that's why abantu banyakira kunyene mu mbona like Danny Pro Magic naje dukore kabisa.
ego ati naje bushashasha ivyo turabishikako bro turabishikako ariko reka manje mbwira abantu yuko ni Dani Pro twatuzi mu ndirimbo nk'umuntu mu producteur simishi myinshi imbere iyo biheze uje ngaha wahora ukorera n'ibikorwa vyawe mu gihugu ca Kenya ariko wamaze kuza ngaha nkeneye kumenya Dani Pro kwizina ryiwe kwanza ni evenema bihuriye hehe bon nibaza ko iyi evenema kunipanza canke abayiteguye n'aba friend n'abagenzi n'abantu twakuranye so aha ni muhira urumva mva muri ni muhira nguva ko sindi umushitsi cyane nga muri eglise problème sorry gitumanje muri evenema nukubera ko nje gusupportinga canke nje gushigikira bajya twakuranye imiziki kuva kera kuva dutangura umuziki ni bene data kandi baratembere nanje umva nje gushiramo ku kuboko kugira bikundi iyo nguvu ishike mu muziki nje gushira inguvu zanje mu bagenzi banje nje gushira inguvu mu bikorwa by'abagenzi banje ico nico cyatumye Dani Pro aya masaha ari muri evenema uwo munsi ariko je nkunze kubaza ikibazo namdebaza no wa mbere abajene benshi nkatwe abahitamo ubuzima bwabo kubugira ubuzima bw'isi uko isi kiragenda uko isi igenda niko nabo bayikurikira ariko hari bamwe mu basore tubona mwitanga ahubwo mugafata ubuzima bwanyu mukabugira different nuko andi bariko babutwara mukitanga mu mana encore mukanezererwa no gufata umwanya wanyu mufasha abandi bantu nabonye muri evenema hamaze gushika deja abajene batari bake hamaze gushika ba mama ba papa nkeneye kumenya iyi inspiration muyikura yo kuvuga ati reka dufashe abantu kuva ahubwo muri ivyo vy'isi biriko bibatwarana atari heza tubereke inzira y'Imana iyo inspiration iva hehe uwo mutima uva hehe bro bon ikintu kiri mu maraso canke n'ikintu nitala iri muri twebwe umunsi uzokumva reka ndakivuga umunsi uzokumva Dani Pro agiye kurimba indirimbo za secular canke za profane uzocuvuga ati hari kibazo mu baririmbyi vuga ko ikintu kiri ndani ntigipfa kurako n'ikintu Imana yashize muri twebwe hari indirimbo naririmbye twa imanza ugegeje kuyumva ucwitahura icyo mvuga kuko abantu benshi barajudging umuntu like kuri look whatever kuntu asa cyangwa kuntu akora ibikorwa ariko igikuru nikijya kintu kiri muri wowe ndani ico Imana yashize muri wowe kora kuramva mu mahanga twari dufise freedom yo gukorera Imana gusenga kuririmba kandi abantu bagahezagirwa ukabona hari umuntu yahezagirwa kubwo ingabire kuko ingabire donc ingabire dufise twayikuye ku Mana kandi dufise ivy'Imana yavuze kuri twebwe aho iyo ngabire izoshika whatever nini sasa nibi vyamware biko birabonekana ingabire dufise iva ku Mana ni yataranto iri mu mugani Yesu yavuga namwe muri ko murayidandaza ni ikintu ciza reka mbanda gutera intege ndakubwire ati shishikara ahari shakara shika kandi ukomeze ushikana ubutumwa bwiza ku mitima ya benshi mu mwanya wakuru atubwira ati nje muri look shasha ariko reka twanze tuvuge kuri evenema gato amaje muri yo look shasha yawe muri evenema wumva arakahe gaseke gaki utekereye abantu nturaja kuri scene nturaja kuri reka ndeke kwita scene nturaja ku gicaniro kuko ni watangirwa ibimazi vyiza vy'imote vyiza niyo ndizo ndimbo zanyu nibimazi ku Mana nturashika ku gicaniro ariko abantu ubafitiye agakemanya baki Imana yakurungikanye je nibaza ko uza kuba hari hajya yego nza kuba mari kandi abazakubonera ama image turayaba so rovyumva sinovuga ngo urumva ngo napanze ukuntu kureka wewe hajya uzo kuvyibonera hamo uzo bivuge ariko ivy'Imana yaguhaye urabitanga utagabanije of course shaka afite imitima y'abantu iri hajya ni myinshi kandi nonezerwa havuyemo n'umutima numwe canke abantu babiri batatu bagiriga kuko nico twahamagariwe simaka abantu bose ntushobora kunezera abantu bose igihumbi donc bagukunda canke bagire ene bahezagirwa n'ico ukoza ariko uronse numwe canke babiri n'ijambo ry'Imana ko rivuga uravyumva umuntu umwe yihanye mu ijuru aba fete kwiye jemba meze fresh kandi mba meze neza gikuru nuko hari ico natekeye nafashe umwanya wo gusenga meze neza ndi mu mavuta kabisa Dani Pro ndi mu mavuta kabisa hama Dani Pro watubwiye ko uje mu bikorwa bishasha sinzi ko bivuga ko gato imbere yuko tukulibera no ushobore kuja gutanga ici Imana yaguteguye yakurunkanije tubwire gato ko ivyo bikorwa bishasha bikuzaye mu gihugu cy'ubundi ko je deja ugushikubona inzi yuko muri mu gihugu cya Kenya wagarutse mu bikorwa biki wo duciza ku mayange bo mu buzima turapambana kandi iyo uri kurapambana hariho principe ucamwo hari igihe bigorana ugakora ikintu ugasanga kiranse ugashika handi handi kiraje bukebwe mu ugasanga hari umunsi kizoba yene bana fresh kabisa so pretty arona je abantu benshi banze nkikorera muri Agape Record yari studio nakoramo na Crovis Production kandi hari abiko twakoze byagiye bivuzwa ku maradio bimenyekana talazira menyekana but ico novuga nuko
hari itandukanye ryo gukora wikorana atamuna gusupporting, hari n'itandukanye ryo gukorera mu bantu bagusupporting like management whatever. So uno munsi nta yindi studio Genzo barizwamo ngaha mu gihugu cy'u Burundi atari studio JC Production. Nje muri management kandi anytime ndashaka kwinjira muri contrat kugira ngo nkore ibikorwa bitagase gyatalanje rero igirene ije hagaragara kugira bikundi fasha abandi bantu abajene soit bagikora ama production batararonka whatever canke baririmba kuko hari abaririmbyi bacika intege, ari murimbyi ushobora gusanga aririmba neza afise amavuta yo mugo sanga kura ko nta muntu nta support aronka, usanga iyo ngabire murashaka no gura muri kate umutipe sasa uracaririmba narabihevye kubera iki no support. So I thank God ko naronse support favor kugira yo kuja muri management kugura ibikorwa bishasha. Donc ama projet ni menshi agomba sohoke, nibaza muzobikurikirana mwese muzoza marayibona. Dani Pro, reka tugushimire ku mwanya uduhaye kandi tukwipfuriza amahirwe no gushikana icyo Imana yakurunkanije ku mitima y'abantu. Amen. Nani ndabashimiye cyane kandi ndaryoye cyane kubwa Burundi ni hatari ariko ndayizi TV Rwanda ndi Nairobi. Murakaze. Thank you so much bro. Murakoze nawe. Evenement itewe n'abantu benshi cyane na Burundi Kingdom TV yahageze rero kugira ngo dushobore gufata iki gikorwa cyakozwe n'abasore tukibashikaneko. Ubu rero turi kumwe n'umurongozi wa evenement uwabiteguye. Dukeneye kumenya rero neza intumbero y'iki gikorwa, dukeneye kumenya icyo bacitezemo, dukeneye kumenya impamvu babiteguye. Nje tugomba twakire umusore turakwakiriye kuri kamera za Burundi Kingdom TV. Murakoze cyane ndabashimiye. Ego murakoze cyane, sinzi ko ushobora kwibwira abantu bari ko badukurikirana muri kano kanya ku mazina witwa nde, usanzwe ukora ibiki, wewe uri muntu ki kuba ariko baradukurikirana bo batakuzi? Ku mazina izina bararizi cyane ni Umuheburayo Vyizigiro, nsanzwe ndi umuririmbyi wa gospel, ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana ku giti ciwanje jenyene, kandi nkaba nsanzwe ndi umuririmbyi wo mwishengero mpuzamakungu ry'amaraso atagira imbibe hano mu Kanyosha. Ego ati sanzwe ndi umuririmbyi yigenga mfise indirimbo zitari nke. Dushaka kumenya cyane uno munsi kuvyerekeranye iyi event, ni wewe badoye nk'umuntu yateguye iyi evenement, ariko natangaye deja nsanze sinzi ko novuga umujene akiri muto, zo novuga umwana akiri muto, ariko uracari muto, wiyumvire gutegura ikintu gikomeye nk'iki gute? Kubera uwo twakiriye arakomeye, ni naco gituma adushoboza mu gutegura ibikomeye. Uwo twakiriye arakomeye cyo gituma adushoboza gutegura ibikomeye. Si ibintu biba byoroshe, ni ibintu bisaba uburyo, ni ibintu bisaba umwanya, ni ibintu bisaba repetition atari make. Ivyo byose ushobora kuyimanaginga gute ukabishobora ukabishikako? Imana iguhaye ingabire iraguha nibiherekeza byose. Imana no yaduhaye ino ndoto yo gukora igitaramo nk'iki, naco gituma n'ivyatumye kigenda neza kigakoreka, byose n'Imana yabikoze. Evenement Sunday Vibe nimba ntihenze siko intumbero yayo nyamukuru rero ni yayo. Sunday Vibe ni intumbero yayo no guhimbaza no gutazira Imana, ni umwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira Imana. Turashaka ko ingabire zacu zazimye novuga gute ingabire zitahambwe zafuta. Nigihe rero cyiza cyo kuzamura ingabire zacu. Nshaka kwibaza cyangwa nshaka kubaza ikibazo kimwe kivuga uko aya ma evenement yanyu ni show biba bitandukaniye na zindi show tuzi za zindi bo z'amasekura canke profane, bitandukanira he? Aho bitandukanije cyane nambe nuko zibera mu ngoro y'Imana. Ikigira kabiri naco nuko mu majambo yose tuvuga Imana cyane gusumba ibindi byose. Hama nabonye igikorwa kimaze kwitabirwa n'abajene batari bake, bibaza ko n'abantu bariko barabihigano bariko barabibona neza yuko ibintu bimaze kwitabirwa n'abantu batari bake, kandi reka ndagoye kwanza felicitation, ariko nibaze kwicubahiro garuka ku Mana. Asante sana. Wakiriye gute ukukuna abantu bitabiriye evenement nkawe nk'umu organisateur? Ndaryohewe cyane, ntabwo niteze ko iki gitaramo dushobora kuronka abantu bangana nka bajya mwabonye, nukuri numva ni réussite dasanzwe kandi abishimira Imana. Dutanguye gukora iki kiganiro nyene turi hagati na hagati ku batari ko barabikurikirana, ntitugikoze inyuma, evenement iracari hagati na hagati ntirarangira. Witeze gute umwimbu uza gukura mu ibi bintu? Umwimbu witeze kuza ko umwimbu nyaba komeze gute? Umwimbu niteze ubwa mbere nambe ndazi ko umuntu wese yaje muri kino kibanza ataza gusubira nkuko yaje. Ndazi neza ko abantu bagiye gushingira intaye Kristo biciye muri kino gitaramo twateguye uno munsi. Watubwiye ko umuririmbyi wigenga, imbere yuko tuvuga ibintu byinshi turamaze gushimira, kandi watubwiye uko ibintu byose Imana niyiza imbere. Nico tuma ntari bwabikubwira ubwa mbere, reka ndanakubwire yuko waberewe.
Asante sana. sivyo nari guhera koko se wari kuza imbere bro, uraberewe cyane. Murakoze ndabashimiye. Hama tubandanya rero ntituza kukurambira, tugomba kureka kugira uje mu bindi ubandanye, baza ko uri kurakurikirana ibintu kuri ko biragenda, ariko abakene ibikorwa vyawe bo bisanga he, ico ni cyambere. Hama nikihe kintu usaba abantu bari kubakurikirana muri kano kanya, bashobora kuba bafise umutima wo gufasha ibikorwa nk'ibi, bashobora kuba bafise nyene canke batanagomba no kubifasha, ariko hari ikintu batezwa gukora, utubanze tubwire ibikorwa vyawe bo bisanga, ucitubwira nico usaba abantu bari kubadukurikirana muri kano kanya kuri Burundi Kingdom TV. Je bikorwa byanje, indirimbo zose nsohora ziri kuri YouTube channel yanje yitwa Umuheburayo Vyizigiro. Instagram, Facebook hose ni Umuheburayo Vyizigiro, Twitter ni Umuheburayo Vyizigiro. Why Umuheburayo? Kandi jenze mbona umengura umurundi. Umuheburayo ni kubera twebwe dukomoka kuri Aburahamu. Aburahamu ni sokuru z'amahanga, ni Umuheburayo. Nico gituma mukomoka ko twese twahindutse Abaheburayo. Nkuko bibona rero turacabandanya, evenement Sunday Vibe iracabandanya. Twagiriwe rero niba ko ryo guhura n'umwungere canke apotre Pierre Claver Havyarimana, akaba ariwe arongoye ishengero mpuzamakungu ry'amaraso atagira imbibe ngaha mu Burundi. Rero twatugiye kugira akabazo tumubaza nk'umwungere. Icambere na mbere turabaye ikaze kuri kamera za Burundi Kingdom TV Mutanga. Murakoze, Imana ibahezagire cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Amen amen. Hama twatewe iteka ryo kuba bamwe mu baje gushigikira ibikorwa biriko birabera ngaha. Ni ikorwa twakunze cyane, n'abajene canke abantu n'abakiri bato bariko bafasha abandi gushika kugakiza. Abandi babategura ibindi birori bidahimbara Imana, ariko bahisemwe mu myaka yabo, mu maraso yabo gushigikira ikorwa c'Imana bagashikana abandi kugakiza. Iyo ikintu nk'ico kibaye mu ishengero murongoye, mu vyakira gute? Tuvyakira neza cyane, nico cifuzo cy'abarongozi, nico cifuzo c'Imana, kubona hari ugwaruka wifuza ko nabandi bomenya ijambo ry'Imana agakizwa kakira Umwami Yesu mu bugingo bwabo. Ego hama vyabereye ku ishengero mpuzamakungu ry'amaraso atagira imbibe. Hari abantu badashobora kuba bazi ishengero, nka jambo kamwe ribabwira ko ritumbereye intumbero yaryo gushikana abantu kugakiza, ico no kivuga, ariko nakaye kajambo nk'umuyobozi wobwira abantu ku vyerekeranye n'iri shengero. Ico nobwira abantu kubyerekeye ishengero, ni ishengero mpuzamakungu ry'amaraso atagira imbibe, Blood Without Borders International Church. Ucawumva yuko n'amaraso ya Yesu atagira imbibe niyo tuvuga, niyo twamamaza, kugira ngo umuntu bishobotse ayakire, amuhindure, amugire icyaremwe gishasha. Niyo ntumbero nyamukuru yo kugira rutangure rino shengero. Amugire icyaremwe gishasha, nko tubona abajene banyu babaye ivyaremwe bishasha. Hama nibaza yuko ibintu byose bijana n'imwemu, twabahamagaye aka kanya gato gusa kugira ngo dushobore gushimangira igiko cabereye ngaha, tubasaba ngo nikindi ibindi bikorwa nk'ibi ugwaruka rwabiteguye muzorurekurire, siko none nta numbe uno musi vyabereye mu ishengero, mbega mwoba mufise intumbero yo kuzosohoka kugira mu kwiza ubutumwa mu yandi makartier ahandi hantu? Iyo ntumbero turayifise, kuko niyo ntumbero ya Yesu Kristo ngo dukwize ubutumwa, tubwire ivyaremwe vyose ubutumwa bwiza. Uwizera akakira Umwami Yesu Kristo ntazopfe bubi, ariko ahubwo ubugingo budashira buzomutuma abona Imana. Apotre Pierre Claver Havyarimana, ndabashimire cyane kuri uwo mwanya muduhaye, kandi n'igikorwa ciza mwatanguje. Mwari gushobora gutanguza ibindi bibanza abantu batakarizamwe ubuzima, ariko Imana ibatuma gutangura ikibanza gikiriramwe imitima, kandi murabikora. Ndabatera intege cyane, mushike kure. Imana ibahezagire namwe, kandi n'ahandi tuzosaba kubatuma ko muzoze kudushikira tugira ngo tukwiragize ubutumwa abazotwumva bizere Yesu Kristo. Murakoze cyane. Murakoze namwe.
turi kumwe n'uwundi musore aberewe cyane nkuko mushobora kubibona ari imbere ya kamera za Burundi Kingdom TV. Reka tukwakire musore. Nitwa Olivier Irakoze, hanyuma nkaba ndi umwe mu batumiwe muri kino giteramo. Yego. Watumiwe nico kibazo nashaka kubaza, mbega usanzwe uri umunyeshengero ngaha canke watumiwe? Oya, sindi umunyeshengero ngaha, natumiwe nk'umuririmbyi asanzwe akorera muri kano karere. Watumiwe uravyitabira. Nkeneye kumenya amajambo make gusa. Ni gute wakiriye ubu butumire? Niki cyatumye uvyemera vyoroshe kubyitabira? Dusanzwe ari cyo gikorwa ciwacu. No gukora igikorwa ca Kristo mu kuririmba. Rero igihe baguhamagaye kuza gukora ico gikorwa kubera gisanzwe ari ciwacu, ari bwo buzima bwacu, biroroha cyane kugira ngo tubwitabe. Biroroha cyane kugira twitabe ubutumwa cyane mbwari bwo gukorera Kristo, sivyo? Rero nkeneye kumenya igihe watumirwa muri iki gitera muri evenema, hariho image runaka yaje mu mutwe uravuga ati evenema nzomeze uko. Ubu washitse ngaha, ya image wibaza niyo wabonye vyahindutse, vyaryoshe cyane, vyagabanutse kuryoha, wabibonye gute, wabisanze gute? Image ya mbere je mba mfise ku giteramo n'iki Imana iza gukoresha jewe, kuko abandi simba nzigene biteguye kandi simba nanabakurikiranye cyane, ariko jewe aho nshitse ubuzima bwa Kristo burasesekara, nibwo mba nje gutanga jewe, nitegura ugatwe kiwanje kubera abo banyizeye bahama bakantumira. Public uyibona gute? Public abantu ko baje ni sawa n'amahoro menshi. Kubwanje nsanga ari vyiza cyane, bifise agaciro abajene nkamwe mutari ko mutwara ugwaruka mugwe influencer muri sense negative mu bintu bishobora kubasambura ubuzima, ahubwo mukabazana gushikira Kristo. Ariko ikibazo nkunda kugira, iyo ngingo muyifata gute? Bishika gute ko nza abajene abana basa amaraso ashushe, bishika gute mufata iyo ngingo gute? Ingingo ingene tubifata kugira ngo dushobore guhamagarira abajene kuza kuri Kristo, ni Kristo nyene atwenspira, kuko adahari nta buzima na twebwe dufise. Igihe ubuzima bwiwe buryamye muri twebwe, biroroha cyane kugira ngo dushobore kumutahuza abandi. Nibaza yuko reka ndeke kubonana n'ijwi mutarashika, je ndahita kugicane, sindahita kuri scene canke kuri podium kuko hajya ni kibanza cibimazi, naho mutangira ikimazi cyanyu nkuko Kristo nawe ari umuhereza hajya hejuru. Sindahita kuri scene canke podium, ndahita igicaniro jewe. Nibaza yuko iryo jwi ryawe rikenewe, ariko nk'akajambo kanyuma wobwira ko badukurikirana canke mbega Olivier kugira umuntu amuronke, siko mu giteramo ciwe nk'iki yateguye bigenda gute, yo musangahe ibikorwa vyanyuma bavuze ko muri abarivye mukora muri kano karere, umuntu yobisangahe? Olivier biroroshe cyane kugira umurongo. Ugiye kuri Facebook urashobora guca kuri page ya Vid Music, ni team dusanzwe dukorana nayo kandi dusanzwe dukorera hamwe ibikorwa. Urashobora kwandika V hama P hama D hama Music, Vid Music mu maja ukivuze cyose, hanyuma ugashobora kutwandikira message, naho nyene biroroshe cyane. N'umuntu yohiga wewe nimero yiwanje ngira yoyoroha kwiro. Je umuntu yomiga ndondera ko nimero kubera twamaze gukora, nibaza ko nzagenda ndayitahanye deja n'izindi natitoye. Reka rero tubashimire cyane, tubipfurize ibikorwa vyiza, mwe mu Imana ababeko kugira ngo ntimuze kugaragara mwebwe ahubwo Imana bari igaragara, kandi ico Kristo yabaruhikanije abarico muza gutanga muri ibi bikorwa. Ego cyane, natwe turashimira muhemu yera kuvyaza kudukoresha vyose. People ma people, nko mubibonye cyari ikiganiro kidasanzwe ngiranye n'abantu bateguye evenema yitwa Sunday Vibe kwishengero ry'amaraso atagira imbibe mpuzamakungu kandi mu Burundi, ritumbere ngaha mu Kanyosha neza mu Gisyo ku kabarabara rya mbere, aho uri soko ya Gisyo ucubona kabarabara kinjira eglise ukayibona. Cyari iganiro nagiranye umunezero kuko nugwaruka guyumviye gutegura evenema ihimbaza Imana kugira bashikana urundi gwaruka ugakiza. Vyari ibintu vyiza cyane. Yari umusore wanyu Blaise Hakizimana nyita the best, ndetse ndabatumirira gukurikirana ibiganiro vya Burundi Kingdom TV kuko tubazanira ubuzima, tubazanira show, tubasanga amazu yanyu, telefone yanyu, mashini yanyu kugira ngo tubahe ibikorwa vyiza biba biriko birabera aho mwe mutazi ngo niye biriko birabera, ariko kugira dufashanye muri ya ntumbero imwe nyene. Gira subscribe, gira commentaire, gira share, ahanje tutosura mu biganiro, bandanya upartage kugira ngo bigere kure abarundi ndetse n'abanyamahanga babone Imana dufise mu Burundi. Murakoze cyane, one love, peace.